kumubuza ngo yicare acararengana akubita ku muryango ahita rugara n'urufunguza rukura yacara rutwara. Abaratwugaranye turi bangahe jewe nawe aca asubira mu cyumba acava mu cyumba ari uko Imana yamuremye. Uwo mudamu ari uko Imana yamuremye aravuga ngo narakurondeye narakwipfuje naragushatse ubu rero umutware wanje sihari ari Bujumbura ntuva ngaha. Ndamuraba ndiyumvira ndibaza numva umugani w'uraho igifaransa kiraheze. Ubushobozi bw'umwijima ndabusambura mu izina rya Yesu. Ndasubiye guhagarika ibitero by'abadayimoni ndavyirukana mu izina rya Yesu. Ndasubiye gusengera umuntu wese ari hano yakira igitangaza mu izina rya Yesu. Ndahamagaye ijuru ry'amajuru bisubire kuzunguruka bari hano mu izina rya Yesu. Ndirukana ubushobozi bw'abarozi busohoke mu izina rya Yesu. Ndirukana ubushobozi bw'abadayimoni bahunge mu izina rya Yesu. Ndica imbeba aho ziri zose mu izina rya Yesu. Turaniga imbeba, turica imbeba, imbeba z'amapepu, imbeba z'abadayimoni, izari izinyegeje mu myobo, izuriye muri plafo, izinyegeje hariyo hose turazisengeye. Ubushobozi bw'Imana buzinige, ubushobozi bw'Imana buzice. Turakubita imbeba, turazinetraliza, turazisambura. Intumwa z'abarozi, intumwa z'abadayimoni, intumwa za shetani, intumwa z'ibisigo, ibikoko ibyo ari byo byose byinyegeza mu nsoka, byinyegeza mu bisigo, ibyo turavyica. Ndarungitse umuriro, ndarungitse umuriro, ndarungitse umuriro, ndarungitse umuriro, ndazikubise ndazihohosha aho zinyegeje. Izibuza amahoro abantu, izirara ziravuga, izirara mu myobo, izirara mu misegetera, izirara mu nzu, aho zigendagenda. Ubushobozi bw'Imana bugende buzice mu izina rya Yesu. Turakeneye intahe, turakeneye intahe mu izina rya Yesu. Izari zinyegeje, izari zananiranye, ijuru rizihonde hondagura, turazica mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'umuriro, ubushobozi bw'amaraso Yesu bugende buzihondagure. Iyi ndwi itarahera batora ibiziga byazo bandure bakubure mu izina rya Yesu. Abazengerezwa n'inyoni, abazengerezwa n'imbeba, abazengerezwa n'inzoka, abazengerezwa n'indoto, abazengerezwa n'ivyo arivyo byose, ikintu icyo ari cyo cyose cyatewe na shetani icyo ndakirandura. Ikintu icyo ari cyo cyose kitatewe n'Imana icyo ndakirandura, icyo ndagihagarika. Imana ibana nanje, Imana y'amasezerano, icyo none icice. Urakoze mpemu yera kwizo mbeba zipfuye, tugukomeye amashi mu izina. Ijambo tugiye gusangira ni ijambo ryiza cyane kandi niryo duhagararako mu gusenga. Ni ijambo rivuga ngo kuba udasanzwe. Kuba umuntu ameze gute? Kuba umuntu ameze, ndagomba ko tuba abantu ko ndiko ndafashwa. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu agomba kuba udasanzwe hano? Haleluya! Kuba umuntu adasanzwe bifite agaciro. Kuba umuntu atagize adasa. Turakeneye abasore badasanzwe, turakeneye abapapa badasanzwe, turakeneye abamama badasanzwe, turakeneye urwaruka rudasanzwe, turakeneye abaririmbyi badasanzwe, turakeneye abavuga butumwa badasanzwe, turakeneye abanyamasengesho badasanzwe, turakeneye abadandaji badasanzwe, turakeneye abagororotsi badasanzwe. Bwira mugenzi wawe ati ndagomba kuba udasanzwe. Mubaze basi mubaze, uragomba kuba udasanzwe? Mubaze, uragomba kuba udasanzwe? Erega hari abantu bikundira kuba abantu basanzwe. Hari abantu bikundira kuba abantu basanzwe,
bashaka kuba abantu basanzwe, ariko wari kumubaza ko agomba kuba umuntu adasanzwe. Yakubwiye ko ashaka kuba usanzwe, ashaka kuba umuntu adasanzwe. Imana iguha umugisha kugomba kuba udasanzwe, kandi koko na Yesu wacu ntasanzwe, n'Imana dusenga ntidusanzwe, iyo twakurikiye ntabwo isanzwe. None mwibaza ko Imana dusenga isanzwe? Igituma idasanzwe ko ata muntu ndumva yakijije sida, ariko Imana yakijije. None wumva ari Imana isanzwe? Ni Imana idasanzwe. Kandi igituma iyo Mana yitwa idasanzwe nuko ikora ibidasanzwe, nuko ikora. Wowe nubizi ko umutware wawe bamuvuye umutima ukaduga, ngo agwaye umutima, ngo agwaye diabete, ngo agwaye ibiki, bakiruka kwa muganga, aho yari mu gihugu yarimo bagapima bikananirana, nkaca ndamubwira ati muzane mu kibanza kidasanzwe, bakaca bamuzana. Yageze hano adatambuka, umutima sinzi ibiharuro wari uriko. Ageze mu kibanza kidasanzwe ahura n'idasanzwe, asengerwa n'uwuda. Imana iguha amasengesho adasanzwe, amasengesho adasanzwe. Uba hano imbeba zigapfa, usengera hano ugasanga imbeba zapfuye. Ayo n'amasengesho adasanzwe. Ako nta muntu ari hano ngo atere haleluya. Ndafashijwe, haleluya. Ejo bundi turiko turasengera hano, ubundi acabyibuka umuntu yari hano, turavuga ngo Imana itweretse hari umuntu inzoka yamigenda ku maguru akayibona kemwinjira, acaraza turamusengera. Turi hano nyene ndavuga ngo inzoka irapfuye kandi ipfiriye hano. Ageze hajya yicaye, baca baramuhamagara madamu we ati ku musego wawe tuhisha inzoka. Twayiciye hano mu masengesho, madamu we acabishira mu bikorwa, acarayihonda. Ayo n'amasengesho adasanzwe. Haleluya. Imana iguha ibidasanzwe. Niwaba udasanzwe uzohura n'abadasanzwe. Niwasenga amasengesho adasanzwe, Imana izogushitsa ku ibidasanzwe. Erega n'Imana nayo ntisanzwe. Haleluya. Nza nibuka Imana idasanzwe. Nza nibuka Imana idasanzwe nkaryoherwa. Sibyo ga mukobwa wanje? Imana idasanzwe yabonye ibikere biri mu nda yawe wowe utarabibona. Nubiyo ndakubonye ndatangara. Biransiga, ariko wewe kubona wewe ibikere ubirondera biri mu nda yawe, mugacana itara mukabirondera munsi gitanda, bivugira muri wewe. Amen. Nigitangaza kidasanzwe. Ndi muhira Imana inyereka ibikere biri muri wewe, ntiyavyemera, ntiyabitahura. Ava muri dushe arampinga, ntiyanyemera, ati ivyo bikere biva he. Ageze muri chambre, ibikere bitangura kuvuga. Umugabo afata itoroshi, nawe afata itoroshi ati kirondere. Barabimurika, biravuga, barabimurika. Inyuma aza yumva biri muri we. Inyuma yaho birahindura n'amajwi, ikigore kikavuga, ikigabo sinzi ko byaririmba tenoro na alto na soprano sindabizi. Mugabo harimo ikigabo gikoresha bass, kikaba n'ikigore gikoresha kakajwi, kikaba n'akana kakandi. Ivyo byose byari muri we. Imana yo mu ijuru irabahishurira, isanga bari
irabinyereka ndabivuga asanga biri ukeneye intaye yagutse uraja kuri YouTube uzobisangayo yarayishinze yagutse mu buryo bukomeye cyane araza no twari tukiri kwijabe turamusengera Imana irambwira ati haramagi hari ibintu byinshi byatawe muri wewe n'ubukere bwinshi buriyo kandi ubwo bwose twarabuhondaguye kuva umunsi ndamubwira ngo burapfuye buraheze ubu ni muzima yaje kwa muganga bagapima indi kagomba guturika Imana idasanzwe imukorera ibidasanzwe ariko tuduze icyubahiro cy'Imana idasanzwe Imana idasanzwe tuyidugiriza icyubahiro Imana idasanzwe tuyikomera amashyi menshi Imana idasanzwe tuyivugiriza impundu Imana idasanzwe amen Imana idasanzwe ikora ibidasanzwe yafashijwe ndagomba ishengero ry'Imana riri hano ryaje gusenga Imana idasanzwe Imana ibahindurira ibihe bidasanzwe ndagomba duhura na twahuye na Wiliso abadayimoni bamugiriye nabi kaminuza yayize imyaka 12 imyaka 10 kaminuza ku mwaka ugira 13 arambwira ati bayi ndahevye ndatashe jewe ibi ndabihevye ndavuga ati no ko ugiriwe amahigo ukabimbwira erega niwe yari yaritebeje kuko ntiyari yarabimbwira yaguma yiga atambwira aguma binyegeza atambwira aguma yiga imyaka 4 abandi biga 4 bakiga 3 ayiga imyaka 12 na doktora yari kuba yarayihejeje nibindi yarabihejeje Yes adufashe cyane uwo munsi yabimbwira ndamubara ati désormais uyu mwaka nyene subiramo genda kandi uwo mwaka niwe wanyuma uzorangiza amahoro yagira aho yorangije bikanamunanira ndavuga ati uyu mwaka nyene utahana diplome just ndakwemera guhagarika wararushe warababaye tahana diplome kandi nyuma diplome uzocuronka akazi kubera warakakoreye warihanganye niko byagenze aciye avyibuka agomba atange agomba haleluya umwaka ukurikira acaronka diplome mwuwo mwaka nyene awuronka akazi Imana idasanzwe izigobotora ibintu bagobetse Imana idasanzwe izihishura ibintu bari barahishije Imana idasanzwe izura ibyo bahambye ikamanura ibyo bamanitse ibyo bashingiye akarimbi ikabitera kwa vasa bikabandanya ibintu baboshe idasanzwe ikabibohora hari umuntu yoba ari hano aboshwe igihe kirekire Imana idasanzwe igomba kumubohora hari umuntu ari hano yataye umutwe yabuze ubuzima ndagutangariza ngo hari Imana idasanzwe ije gukora ibidasanzwe mu mwanya mfise dusomera ijambo ry'Imana kuba umuntu adasanzwe uwo twakurikiye ntasanzwe Luka 8 umurongo wa 23 hamwe n'umurongo wa 25 tunyarikirize mu mwanya ndumva ndi mu mavuta mu mwanya tugomba dusenge ndagomba kuba umuntu adasanzwe kandi ndagomba nawe kuba umuntu adasanzwe ndagomba ko abakozi b'Imana baba abantu badasanzwe ubundi umuntu wese akijijwe mu kuri umuntu wese yizeye Kristo neza umuntu w'umugororotsi umuntu yizera ijambo ryayo aba ari umuntu adasanzwe dusomere Luka 8:23 sawa inkubi y'umuyaga mu kiyaga bariko baragenda arasinzira yego hamanuka inkubi y'umuyaga mu kiyaga ubwato bwari ko buruzura amazi bari mwirinde yego barabaza hari habaye inkubi bisigura umuyaga w'igihuhuta ukomeye cyane umugurura amatoni n'amatoni
wa wundi ubwato buzungazunga, wa wundi uri mu modoka wumva umenga yoguruka, wa wundi usenyagura ibiti, wa wundi uzibira amabarabara, wa wundi usanga amabuye ariko aratembagara, inkubi y'umuyaga. Abo bantu nabo bari mu kiyaga, Yesu n'abigishwa bari mu kiyaga, Yesu ngo yari yasinziriye. Baraza baramukangura, baramuvyura ati Yesu byuka, bati mwigisha turapfuye. Arikangura asibiza ingunza no gusuriranya kudasanzwe, birahora biraceceka, habagahwekere. Arababaza ati mbega ukwizera kwanyu kuri hehe? Baratinya baratangara, sawa, barabazanya bati mbega uyu n'umuntu ki? Barabazanya ati mbega uyu n'umuntu ki? Kwabarira n'umuyaga n'amazi bikamwumvira. Amen. Baravuga ngo mbega uyu n'umuntu ki azibiza ingunza y'imipfunda y'umuyaga? Uyu n'umuntu ki ahagarika ibisigo byari bihagurutse? Uyu n'umuntu ki ahagarika urupfu rwari ruduhagurukiye? Uyu n'umuntu ki umuyaga yo n'amazi byumvira? Ngo baravuga ngo uyu n'umuntu ki? Wumva inyishu wowe wokwiha ari umuntu ki? N'umuntu adasanzwe. Uwo n'umuntu ameze gute? Ariko baba bantu niho muri cyangwa se ho muri? Oya, uwo muntu arasanzwe. Umuyaga urumvira umuntu, umuyaga wumvira uwo muntu arasanzwe. Oya, inkubi y'umuyaga avuga ati ceceka, uwo muntu arasanzwe. Uzi ko hari inkubi y'umuyaga iri kiraguhungabanya agiye gucecekesha, uwo muntu arasanzwe. Haleluya. Baravuga ngo turapfuye. Uzi ko hari bigomba kukwica, uwo mugabo bita Yesu, uwo mugabo bita umwami w'abami agiye guhagarika urupfu rwari imbere yawe, uwo muntu arasanzwe. Ko numva amajambo y'abantu batatu. Uwo muntu ntasanzwe. Yesu umwami w'abami, uwo muntu nasanzwe. Birashoboka ko wewe utabitahura, ariko uyu mugabo bita Yesu n'umuntu adasanzwe. Abigishwa nibo bari babizi. Yesu nashimwe cyane. Uwundi muntu abizi neza n'uwitwa Lazaro. Yari amaze iminsi 4 mu mva yaboze, n'inyo zamuriye yaheze. Mariya na Marita bagandaye bihebuye. Yesu ahageze azana ubushobozi budasanzwe. Ahari ikigandaro hasubira umunezero, kubera hashitse umuntu adasanzwe. Umuntu adasanzwe yinjiye mu buzima bwawe, ibintu birahinduka. Umuntu adasanzwe yinjiye mu rudandazwa rwawe, business irahinduka. Umuntu atagira gute adasanzwe, iyo ugendanye nawe akungura ubwenge. Umuntu adasanzwe. Haleluya we. Amen. Baravuga ngo uyu n'umuntu ki? N'umuyaga wumvira. Baramubwira ati n'udasanzwe. Imana nishimwe. Haleluya. Kandi uwo nyene adasanzwe niwo twaje gusenga. Utegeka umuyaga ugahagarara, utegeka inkubi y'ibisuriranya ugahagarara. Uwo niwe twaje gusenga, uwo niwe tuhagaze imbere, uwo niwe turindiye icyakora, uwo niwe yubaka ingo zasambutse, uwo niwe atanga amahoro ku bayabuze, uwo niwe agaburira imfubyi n'abapfakazi, uwo niwe ahagarika ubushobozi bw'abarozi, uwo niwe tabara batagira shinge na rugero, uwo niwe yavuze ngo mpamagara nanje ndabitaba, uwo niwe yavuze ngo ntabaza nanje ndabatabara. Uwo mugabo n'umugabo adasanzwe. Umuririmbyi yavuze ngo uwo mugabo ndamwemera, haguruka umuterere. Haleluya. Nyamara urubwira abantu babiri cyangwa batatu, ubabwire kandi ufise confidence, ubabwire ati ko uwo nizeye adasanzwe. Umva birashoboka. Rema ubudasanzwe uri kurabikinako, kandi uko nyene urema nikuza kuba udasanzwe. Uko nyene ubibona niko biza kukubako. Uvuga nivyo bikubako. Uwo nizeye ko adasanzwe, uwo nakurikiye ko adasanzwe, uwo nakiriye ko adasanzwe, uwo ndirimbira ko adasanzwe, uwo mvugira
ubutumwa ko adasanzwe negerezwa kuba udasanzwe babyemera cyangwa babipinga negerezwa kuba udasanzwe tangura ibireme mu mutwe wawe bireme mu buzima yuko uyu mwaka nyene utegerezwa kuba udasanzwe ntukangwe nuko iminsi yaheze ntukangwe nuko amezi yaheze iki kibanza twakirose mu kwezi kw'icumi mu kwezi kwa 11 tuba turakipeye none niko kwezi nyene tugiye kwinjiramwo iyaduhaye ikibanza mu buryo budasanzwe nawe ikugirire neza mu buryo budasanzwe yarabasike tuterebesike iguhurugo mu buryo budasanzwe ihindura amateka mu buryo budasanzwe iguhindurira amazina mu buryo budasanzwe ariko ntawe uri hano watere haleluya erega n'Imana ibikora n'Imana idasanzwe amen ninde yemera Imana idasanzwe kwibaho ninde yemera Imana ko idasanzwe iguhe mariage mu buryo surprise idasanzwe ikudugiriza umushahara mu buryo budasanzwe iguhindurira akazi mu buryo budasanzwe ihagarika ibyagutangiye imbere yawe mu buryo budasanzwe isenyure Yeriko yari imbere yawe mu buryo budasanzwe oya turagomba kubona ibihe bidasanzwe tugomba kuba mu bihe bidasanzwe ibihe bidasanzwe hano ibihe bidasanzwe ibihe bidasanzwe ibihe bidasanzwe tupasikelo ibihe bidasanzwe ndiko ndafashwe ibihe bidasanzwe ndagomba kubona ibihe bidasanzwe Imana ishimwe Imana ishimwe haleluya Imana ishimwe niteze kubona ibihe bitagize gute bidasanzwe Imana igushikane mu bihe bidasanzwe mu bihe bidasanzwe bitangaza abantu ibihe bidasanzwe abantu bifata ku munwa ibihe bidasanzwe abantu barajumanirwa ibihe bidasanzwe abantu baratangara ibihe bidasanzwe birabika abantu bakaja muri koma ibihe bidasanzwe bibashira muri keskese ibihe bimeze gute bidasanzwe tari yindi haleluya haleluya ibihe bidasanzwe ibihe bidasanzwe ibihe bidasanzwe tubatse urusengero mu bihe bidasanzwe bakabona dukora ijoro n'umurango dufise inkomezi zidasanzwe haleluya ahantu twokubaka umwaka tuhubaka indwi 6 kubera twakorera mu mavuta adasanzwe ndakeneye ibihe bidasanzwe nimba ndiko ndasenga ndakeneye ibihe bidasanzwe nimba asengera ishengero ndakeneye ibihe bidasanzwe ndakeneye intahe zidasanzwe ndakeneye amavuta adasanzwe ibitangaza bidasanzwe intahe zidasanzwe amamariyaje y'urudaca ibikorwa by'urudaca kubera ivyo bizoba ari ibintu bidasanzwe bidasanzwe amen ibintu bisanzwe nta bantu babyibaza iyo usenze amasengesho asanzwe nta muntu afata umwanya wo kwibaza ku masengesho asanzwe ayavuga ati ayo nayasanzwe none twese ntidusenga uko nyene nuko nyene ivyo nibisanzwe umuntu asanzwe nta bintu nta ruhagarara rubaho ariko uruhagarara rutegwa n'ibintu bidasanzwe iyo habaye ibidasanzwe hoba mwibarabara hoba hana hari hose ubona abantu bariko bararaba kubera habaye ibintu bidasanzwe habaye ibintu ariko mana yanje ndiko ndafasha ibintu bidasanzwe ntibifatira ku curi bifatira ku bushobozi bw'Imana no kugira neza kw'Imana kubera Imana ari idasanzwe dusomera Abikorinto ba 2 turaba Abikorinto ba 2 tunyarutse Abikorinto ba 2 pardon ivyakozwe n'intumwa 4:13 ugeze ku 16 nyarutse akoresha umwanya ndiko ndiruka n'umwanya
babonye ugushira amanga kwa Petero na Yohana, babonye ugushira amanga kwa Petero na Yohana, kandi babona ko batigishijwe, kandi abo bantu na humanite na universite na doctora na kinaki bari barize, atari abanyabwenge, babona ko atari abanyabwenge b'ivyanditswe, baratangara, baca baratangara, maze bamenya ko babana na Yesu. ariko abo bantu babashirako kabaza, baravuga ngo uyu mugabo akoreshwa ibintu nk'ibi, ibimuga bimuguruka, abadayimoni bagahunga, abamugaye bakamuguruka, abantu bakabona Imana, uyu mugabo akaba atize, akaba atahantu na hamwe, ibyo ari byo byose uyu mugabo yoba yabanye nande na Yesu. Kandi babonye uwo muntu yakijijwe ahagaranye nabo, babonye uwo muntu yakijijwe yaragwaye, bari bamuzi ukuntu, babona ahagararanye nabo, babura icyo bavuga, babura icyo bavuga. Shaka wigereze ngaho, baravuga ati twobigenza gute? Ibyo ari byo byose aba bantu bakoreshwa ibintu nk'ibi babanye n'udasanzwe, bamenya ko babanye n'udasanzwe, baravuga ngo ubana na Suneba ugasuneba, impfizi y'intama itendera hasi. Kwaba abantu bariko barakoresha ibintu nk'ibi babanye na Yesu, aba babanye na Yesu, uragomba gukora ibidasanzwe, injira muri we, bana nawe, gendana nawe, rarana nawe, gendana nawe, agukoresha ibidasanzwe kuko nawe akora ibidasanzwe. ariko ako kantu kafashije aba bagabo mumvise bize he naho, ariko ngo bakoreshwa ibikomeye, bakoreshwa ibikomeye, abantu baca baja muri kesi. Ibi bintu bishoboka gute? Je ndagomba ko Imana ikora akantu ku buryo abantu baja muri c'est quoi? Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Yeah! Harahiya nukuri kose. Ibisigo biratokombeshe. Turagomba kuba mu bihe bidasanzwe. Nimba twaramumenye, nimba ari mu ruhande rwacu, nimba tumwizeye, nimba dukunda, turagomba kuba mu bihe bidasanzwe. Birashoboka ntibishoboka? Birashoboka. Amen. Amen. Bamenya ko babanye nande na Yesu. Biko ndaraba ndabona umugabo umwe yitwa Farao, yabanye n'umugabo yitwa Mose. Sasa Farao abona Mose nk'umuntu asanzwe, atazi ko Mose ari udasanzwe, amubonera mu bisanzwe. Mu bisanzwe hari abantu uyu munsi bakwihendako, batazi icuri, bakubonera mu bukene, bakubonera mu nzara, bakubonera mu kubura akazi, bakubona mu mageragezwa, bakubona mu majambo bavuga, bakubona uyu munsi ariko batazi icyo Imana yavuze ejo, batazi ko udasanzwe, batazi ibanga ugendana, batazi Imana mwamenyanye nayo, batazi imbere, batazi kurara ku karago uri kuravugana n'Imana, batazi ko Imana ikwemera, bakakukwita ubusanzwe ariko mu nyonga z'Imana uri udasanzwe. Famiye ikakwita ubusanzwe ariko imbere y'ijuru uri udasanzwe. Nta muntu ari hano ngo atarindi. Haleluya, haleluya. Warakiye Yesu nk'umwami n'umukiza, uri kuragendana nawe, wumva uri usanzwe cyangwa uri udasanzwe? Uri udasanzwe gute? Urarurarira gute? Urara wiganyira gute? Usa n'uwataye ibyizigiro gute?
nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega niki kibariza, mbega umwami wawe yarapfuye cyangwa umwami wawe ntawe ukihaba? Gute uyu munsi uri mu bihe by'agahinda, abantu barakuvuze, abantu barakupangiye ibintu, ucuvuga ngo umenga karabaye, abantu barakwase uta imyikomo ku bantu kubera bakwase. Eske Imana yarakwanse? Eske uri usanzwe cyangwa uri udasanzwe? Nimba uri udasanzwe, gute abantu bakwanka nawe ukiyanga? Nibakwanke wewe wikundi. Narivuze ngo bakwanke wewe kubera uzi kuri udasanzwe mu nyonga z'umwami Imana. Bakuvuge nabi wewe wivuge neza kubera uzi ko udasanzwe mu nyonga z'Imana. Bagupinge wewe wiyemere kubera udasanzwe, kuko uri udasanzwe mu nyonga z'Imana. Bagucecekeshe ati ceceka, ucuhamagara iyo mu ijuru yoyo ntibazoyihagarika kubera mufitaniye amasezerano. Uri udasanzwe mu nyonga. Hari umuntu abantu bavuze akababara, arahari, arakubabaje, ucuranduranya imyanduranyo, ucufata ingingo nawe zo kutavuga. Iyo bakuvuze nabi, mu yandi majambo ibyo bakuvuga atari byo, ni promotion. Promotion, promotion, promotion. Nta numwe mugenda hariya bariko baradandaza mukumva bari muri promotion. Impuzu promotion, amazi promotion, ibitenge promotion, n'ibindi byose promotion. Ahantu ntarumva bavuga promotion ni mu nyama no mu mafi, eka n'amakara n'ahari matoyi nta promotion iraba. Hari kibindi ama promotion yabaho. Promotion hari ugenda n'ahantu ugasanga hari kuma alimentation, ukumva bariko baravuga promotion 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 promotion, kandi ukabiraba ugasanga hari ibintu bagabanijeko, baba bazi impamvu babigabanije. Ariko nagomba nkubwire, uragomba promotion y'Imana. Promotion y'Imana, promotion y'Imana ica mu kuvugwa, ica mu igeragezwa, ica mu ntambara, ica mu kibazo, kandi nta muntu n'umwe amenyekana hatabaye promotion. Aka kantu se je sindakuva. Hari ibintu muramba byamenyekanye cyangwa umuntu yamenyekanye batamugire promotion. Publicité n'ama promotion bakamupibliya kabisa kabisa kabisa. Emera rero nawe akupibliye ni promotion. Inyuma ya promotion hari gushigwa hejuru, hari kwinjira mu masezerano, hari kuroranirwa. Hallelujah. Utegerezwa kuba udasanzwe, kandi kugira ubu udasanzwe bategerezwa kubanza kukugurira promo. Ikiza gihari rero, abagirira abandi ama promotion barabahemba, ariko wowe bakugira promotion utabahemba kubera ko utobankuraja. N'abantu bariko barakugira promotion barahari, bankuraje none. Courage, courage. Nibavuga tujya mukobwa ni indaya ni marayi, wewe wiraba ugasanga uri sawa, ijuru rya kuraba rigasanga uri sawa, uco babwira ati courage. Niba kugwanya ku kazi kandi wowe ugasanga nta ngorane ubifisemwo, kandi ukabiraba irementanya na ryarindi rya Yosefu bamurementaniriza, umugore wa Potifari akamupanga akamurementaniriza, akamwipfuza, akagira akamukorera n'ibintu bibi, ariko Yosefu yagumye amubwira ati courage courage courage. Ageze iyo yaragiye rero yaje ari kindi gishasha. Iyo bakugiriye promotion uzova muri promotion uri kindi kintu kidasanzwe. Ndegerezwa ko tutegerezwa kuba abantu batamezene badasanzwe. Farao rero Mose amwihendako, atangura kumutraumatiza, atangura kumukekeza, atangura kumubuza amahoro. Farao ntiyamenya ko ari kindi kintu
ikintu kidasanzwe. Usomye neza igitabo cyo Kuvayo 5 ku murongo wa 4 ku murongo wa 5, Imana itangura kumugira promotion. ati vyo nukugira ngo baze bemere. Ku murongo titre ibanza, Imana iha Mose ibimenyetso. Imana ihaye Mose iki? Ibimenyetso. Sawa, kuri 5 rero. ati vyo nukugira ngo baze bemere yuko je Uhoraho. Hera kuri 4 twumve. Uhoraho aramubarira ati ramvura ukuboko. Gorora ukuboko. Uyifata umurizo. Inkoni. Aramvura ukuboko. Yari yahinduye inzoka. Sawa. Arayifata. Irongera ihinduka inkoni. Sawa. Mu kuboko kwiwe. Promotion. ati vyo nukugira ngo base bemere yuko je Uhoraho Imana. Kugira ikidasanzwe, Imana ibanza kuguha ikintu kugira ngo abantu bemere yuko ari Imana idasanzwe. Birashoboka kuri kuraca mu bidasanzwe, nawe ugiye kuzoba ikidasanzwe. Tera haleluya, haleluya. Ndakeneye ko tuba abantu badasanzwe. Ku murongo w'indwi bambi igice c'indwi, soma ku gice c'indwi twumve icyo Imana yavuze. Mana yanje ndafashije. Uhoraho asubira gutuma Mose kuri Farawo. Sawa, Uhoraho asubira gutuma Mose kuri Farawo. Ku murongo w'10 sasa, nuko Mose na Aroni binjira kwa Farawo bagira nk'ukoraho yababariye. uko Uhoraho yababwiye. Nagomba ndakubwire mwene data, ahantu hose uzoje uzokore nk'uko Imana yakubariye, utitaye ku byo bariko baravuga, ariko witeho ibyo Imana ikubariye. Ibyo bavuga, Mose ntiyasubiye kumviriza Farawo, ariko yumvise icyo Imana igize gute yamubariye. Uragomba kumviriza icyo Imana iri kiravugana nawe. Ureke kumva icyo abasi bawe bavuga, ureke kumva bakugwanya icyo bavuga, ureke kumva bakuroga, ureke kumva icyo bavuga. Mose na Aroni ngo baca bakora icyo Imana yagize gute yababariye. Aroni aterera inkoni yiwe hasi. Shaka wigereze ngaho. Aroni na Mose arababwira ati muze mugende, ngomba kukubahisha. Mose asubiye na Aroni kwa Farawo, bagenda bajanye ya nkoni Imana yabahaye. Mbega hari agakiza Imana yaguhaye akoko kugira udasanzwe. Mbega hari ijambo Imana yavuganye nawe iryo ryo kugira udasanzwe. Yo agenda ari udasanzwe. Soma igice c'indwi, aho nyari igice c'indwi, soma banza usomera umurongo wa mbere. Havuga gute? Uhoraho abarira Mose ati raba nkugize nk'Imana kuri Farawo. Raba ndakugize nk'Imana kuri inde? Kuri Farawo. Imana niyakugira ikidasanzwe imbere y'uko ugwanya, Imana izoguha igitinyiro, Imana izoguha ijambo, Imana izoguha ubushobozi, Imana izokugira nk'Imana. Imana ibwira Mose ati Mose ndakugize nk'Imana kuri Farawo. Baca baragenda, bageze ahantu Bibiliya irambarira ngo barakoranya Farawo. Farawo aramubwira tumviriza. Mose na Aroni bagenda kwa Farawo. Ti Farawo, Imana yatubwiye ngo tugende. Farawo ati ntibishoboka, nimuva ngaho. Bari bizigiye icyo Imana yabahaye. Inkoni yari yabahaye, yari yababwiye ati mugeze imbere ya Farawo muze mumwereke ko ndi kumwe nanje, mumukorera akantu gatuma ajugumira, abarekure mugende naho yababujije. Kubera ikidasanzwe, Imana ikorere ikintu umuntu hari hano kidasanzwe, ibimuhiga bijugumire mwiyindwi, ibimuhiga bitinye mwiyindwi. Tera haleluya, 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 haleluya. Urabyemera ngo utere haleluya, haleluya. Bageze imbere ya Farawo baramubwira ati uraturekura ntuturekura? Farawo ati sindabarekura. Mose abwira Aroni ati gira kakandi. Yari yamuhaye inkoni ati gira kakandi. Farawo afata inkoni imbere y'umwami ati mwami ndakwereka akantu gatuma uturekura. Umwami ati gira ndabi. Aterera hasi, inzoka irahagarara iranyogomba. Umwami aramuraba ati nta makuru mufise. Ati mfise abapfumu n'abakonikoni, muzanye imwe mwebwe
jewe bozana inzoka amajana angahe amajana acavuga ati reka nkwereke ahamagara uwo mwanya sinzi ko hariho telefone abapfumu abarozi abakonikoni barakorana tumviriza ico ndabahamagariye zana za nkoni zanyu muhora munyereka terera ngaho mwereke abo ngo nabasenzi ngo nabakozi b'Imana ngo bavuganye n'Imana iyo bakorana natwe dufise iyo dukorana bakorana nayo natwe dukorana na shetani babapfumu ati nivyo batwenga Aroni batwenga na Mose kandi igihe Aroni Imana yabibwira Mose Aroni ntibari kumwe yari Mose yamubwiye ati tekana hari icyo Imana yampaye abwira Mose ati Mose uru rugamba wangaje urugwane ndumwe urugwane rumwe urwo rugamba wagwanye Aroni abwira umwami ati jewe sindimwo hari abantu babona mugeze mu bihe bigoye bakavuga ngo ntibarimwo amagaragazwa hagurutse bakacavuga ngo jewe sindimwo Aroni ati Mose turakundana uri inshuti uri umuryango mugabo mwizo nzoka jewe sindimwo yirabira hirya atangura kwiririmbira akaririmbo Mose ahari aravuga ati hasigaye jewe n'Imana yavuganye nanje urakeneye gusigara wewe niyavuze abandi bagutaye abandi baguhevye abandi bakwibagiye ukavuga ngo ndisigaranye n'Imana idasanzwe kandi nanje ndazi ko nduda sanzwe ico Imana izokorana nawe kizokwemeza bakwihakanye kizogarura bagutaye kizogarura bagupinze dusaba Imana izana ivyemezo vyemeza abantu ivyemezo bituma abantu baca bugufi sawa Mose arabwira Imana ngo Mana eheraba na Aroni arampindutse inzoka zibaye nyinshi none gamana wantaye mu rudubi inzoka ariyo nkoni uzi n'abanyamareba babifise kubera iki utampaye ico badafise Imana tahonyene niho ubushobozi bwanje bugaragarira kuko Imana ibwira Mose iti egera inyuma nkwereka akantu igihe ugeze mu bibazo uzubwira bariko baragupinga n'abagukindaga ubabwira ati ndacafise Imana rindira gatiraje ndacafise umutabazi rinda gataraje ndacafise uwo nizeye rindira gato agize gute araje nta muntu ari hano watere haleluya urakeneye ikidasanzwe sawa Mose nawe arabahige mugabo mu mwanya muto ariko Mana ariko Yesu urantangaza ariko Yesu urantangaza iyo nibutse biko gukora urantangaza ariko urantangaza amen haleluya amen yanzoka babona ya Mose irahaguruka genda mukubitira yanzoka y'abazima abasenzi biratanguye kwigaragaza ibisigo turira ibisigo bishi aho biri hose mu mwanya biranyiganga haleluya amen Yesu haleluya amen oh haleluya amen yanzoka ya Mose babona itanguye kugira sport irigorora iraziraba isubira irigorora iraba guki isubira irigorora iraba iziri hari bumwe butangura kwikuba irasimba iraduga kamira ubundi nabwo ati turapfuye butangura kwigoyomba busubira inyuma gato iyo nzoka ati ndababonye irasubira
ati oya church, akagira atoya church. Yeah. Hallelujah. Aroni sasa hari ahantu yari yagiye hariya, akabutse gutya asanga urugamba rurakomeye, aravuga ati Mose, 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 yo Mose, yo Mose, grand frère Mose. Ahindutse grand frère. Hari abantu baza mu bihe bigoye, mu bihe byiza utababonye mu bihe bigoye. Abantu baza buhiye, abantu baza ibintu bimeze neza, utababonye muri vya bindi. Uzobabwira ati sa atego, ati mugabo nakubonye, bazozavuga ati uzi ko twagusengeye ariko cyagihe utababonye bariko barasenga. Uzobabwira ati sawa mwarakoze, ati mugabo buriya aho mutari Imana ibahari, cyagihe mwanyibagira yaranyibutse. Oya nuzo bareke gutyo gusa atakantu babwiye. Haleluya. Nuzo babwira akantu kagoye ariko uzobabwira akantu ko mu mugani k'ubwenge, ku buryo umuntu yize cyane cyangwa yiyumvira neza avuga ati nahambwiye neza hari akantu ncumisa. Haleluya. Haleluya. Mose nawe uko kamera akavuga ati sawa courage, kamenga ariko arayitegeka ati niriya ntikujane ikaba yayimise. Mose ati ngiriye ndigomba gucika, iragiye. Imana ati ni jewe mfise vora. Mose wewe guma ngaho, ni jewe mfise telecommand, ni jewe navuze ko ndi kumwe nawe. Imana ni ifise vora y'ubuzima bwawe, Imana ni idasanzwe ku buzima bwawe. Naho hari ibintu bariko barakuvugako, naho hari ibintu bapanze, naho hari ibintu bagushiriyeho igihe n'iminsi n'umwaka, Imana ni ifise vora y'ubuzima bw'umuntu. Ariko ntawe hari ngo atere yindi. Haleluya. Nta muntu ariko arafashwa ngo atere yindi. Haleluya. Haleluya. Umwanya uranjanye yo ko nagomba kuvuga ibintu bidasanzwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Uko biri kose Imana y'iki gicaniro ifise umugambi wo kukugira umuntu adasanzwe. Hari abantu uyu munsi bakubona nk'ubusanzwe, naco bitwaye. Wewe na Yesu muraba adasanzwe. Musi umwe ndabona akanyegeri kariko karajabuka kagera ku kiraro, kabona inzovu, kayisaba lifti, karabwira ati nzovu marifti unjabukane iki kiraro. Nzovu ati sawa. Karavuga ati urira ndaguhe lifti. Karurira, karaduga, kaja ku mugongo. Karavuga ati aha nafashe tujabuke. Ku kiraro nzovu irahaci, irajabuka. Nzovu iri ku kiraro kiranyiganyiga kubera uburemere bwa nzovu. Bigeze hakurya, ati nagushikanye rero ubu munyenga urakwiye. Ati ururuka, kagira guki, karatondera no ku kuguru na haki, gashika mu begenzi biwe, gatangura kubwira abajaneta tukazigajane. Jena nzovu duciye ku kiraro kiranyiganyiga. Jewe nande duciye ku kiraro. Alalalala. Iyo umuntu agendanye na Yesu hari ibintu binyiganyiga. Wowe na Yesu, wowe na Kristo, wowe n'amasengesho, wowe n'ukwizera, wowe n'ijambo, wowe n'agakiza, hari ibintu binyiganyiga, hari ibintu bihagarara, hari ibintu bihinduka. Tera haleluya. Sije no hohera ko kanyegeri.
turagomba gusenga. Hari abantu bakunda kuba abantu basanzwe. Ndakeneye abakobwa badasanzwe, ndakeneye abapapa badasanzwe, ndakeneye abamama badasanzwe, ndakeneye abasore badasanzwe, kuburyo ugiye kudandaza udandaza nk'umuntu adasanzwe. Abantu bakavuga tujya muntu afise courage aradandaza ntaruhuka, ujya muntu n'umuntu adasanzwe kweli. Haleluya. Abantu bakaza bakavuga tujya mukobwa n'umuntu adasanzwe, afise urukundo, afise ubwenge, afise ingabire, ntahuruduka. Ujya mukobwa n'umuntu adasanzwe. Iyo umukobwa asanzwe umuntu aramusifura ati umukobwa asanzwe, umukobwa asanzwe ahamagagwa n'ivyigenze n'abamayibobo n'abari bo bose. Umukobwa asanzwe. Ariko umukobwa adasanzwe, umukobwa adasanzwe umubonera umukobwa adasanzwe wamuhamagara ngo kubera aragungwa akaguru k'inkoko cyangwa k'impene. Umukobwa adasanzwe afise Kristo, yigurira, yiyambika, asenga, abana n'Imana. Umukobwa adasanzwe afise Kristo, wo muhendesha ngo akazi kugira mukora ibyaha. Umudamu adasanzwe yiyambika, yihesha icyubahiro, wo mubarira ngo sanga mu biro saa 12 z'ijoro cyangwa mu gatondo cyangwa umwanya wari wose ku mwanya udakwiye, wo muhamagarira muri hoteli ngo sanga. Umudamu yiyemera adasanzwe, yiyizi cyari ari kumwe na Yesu. Turagomba abakobwa, abadamu, abapapa badasanzwe. Iki gihe turakeneye abakozi b'Imana badasanzwe. Nico gituma namye niko ndasenga navuga ngo ndakeneye abagwiza tunga, bataje arabagwiza tunga, ahubwo abagwiza tunga atakintu bari bafise ari bo mwebwe, ariko Imana ikabagira abadasanzwe. Iyo wakwiye umugwiza tunga akaza mu ishengero ari umugwiza tunga, aza guha amategeko no guhindura ibyari bihari. Azavuga ngo nibi bitewe n'ivyumviro byiwe n'urudandazwa rwiwe n'ibindi afise, akabona umenga vyogenda uko vyogenda agahindura ibintu byose. Muri repentance bizohindurwa nande? Na Yesu. Ku mukobwa adasanzwe bizohindurwa nande? Ku mupapa adasanzwe. Uyu umuntu adasanzwe barakubarira ngo ku mpamvu izi n'izi kora iki tuguhiki, naho wowe ubona umenga atari cyiza ukavuga ngo ntibishoboka, jewe sishobora kugikora kubw'inyungu y'iki n'iki n'iki, jewe uri muri jewe ntasanzwe. Icyo kintu Imana izokimpa ntiriwe mpemuka, naguye mu rudobi, nakoze ibidakogwa. Turakeneye abantu badasanzwe barongorwa na mpemu yera. Amafaranga ni meza cyane, ariko abatari bake arabacumuza. Iyo utaragera mu bihe bidasanzwe uracumura kubera amafaranga. Ugata amafaranga ya sino yaheba. Sinababwiye uyu munsi umwe umuntu yaje anyemerera yuko yotugurira ikibanza akatwubakira etaje akaduha amafaranga menshi cyane, mugabo anyobrija ibikurikira ko eglise ndayihindura, nkahindura n'amazina, nkahindura niyerekwa, nkahindura n'ibintu byose, tukaba munsi y'uburongozi bwiwe. Mugabo yari yambariye ati ndakugurira imodoka, ndakubakira inzu, ndubaka n'urusengero, ndubaka ikibanza gikomeye, mbere n'abapastori tuzobahemba, tuzobakorera ibi n'ibi n'ibi. Numvise yerekwa bafise, numva iryo yerekwa sigi Imana nirije kudukura mu bidasanzwe. Ndavuga ngo Imana namenye idasanzwe, izotugurira ikibanza kandi izotubeshaho. Iyo twamenyenye nayo izoturinda. Oh haleluya, ndashima Imana ko idasanzwe yaciye twiyereka, yavuye ngaho mu mezi
amezi nk'abiri Imana ikiduha ikibanza kidasanzwe. Iyo ndamwumvira twaba tugiye mu bisanzwe, twaba tubaye nka Samusoni, bamumoye umushatsi bakamumwa ibintu byose, inkomezi zose zigahera. Ibyo twaba turoyemwo ntitubizi, kuko twebwe tuzi ibyo tuzi, ariko ibyari bimuzanye ntabyo tuzi. Ariko turazi ko hari n'ubundi bushobozi atari bwiza. Imana niyakurinda amafaranga ntaza gukure mu bidasanzwe. Imana wizeye izogushikana mu bidasanzwe. Icyubahiro ntikize kigukure mu buntu bw'Imana. Iyo wizeye ntisanzwe izoguha icyubahiro. Ibije giturumbuka bikoroka nibize biguhindure. Imana wizeye nidasanzwe izokugeza aho wifuza kugera. Tugomba gusenga Imana. Ndakeneye abantu bahagarara mu gakiza kadasanzwe bakagagumamwo, naho bo bavuga, naho imvura yogwa, naho izuba ryogwa, naho ibibazo vyoba, bakavuga ngo ndi mu Mana idasanzwe kandi nzogera ku bidasanzwe. Nibahenurwe n'umuyaga, nibahenurwe n'ibibasamaza. Bene data, ibisamaza birahari, ibyo kugwisha birahari, ibyo kubuza agakiza birahari, ibyo kubuza amahoro birahari, ibyo tumita intumbero birahari. Ariko hagarara ku iyo wizeye wakurikiye idasanzwe izokugeza n'ahadasanzwe. Tugomba dusenge. Urashobora guca bugufi mu mutima, uragomba kuba udasanzwe, urakiniganira kuba udasanzwe kirakorerwa. Nawe urabyumva ati jewe ndi udasanzwe, nta bintu byo mpungabanya. Umuntu umwe akakugendera umuntu umwe akagukura mu mavuta y'Imana. Umuntu umwe cya bugufi wibaze neza. Ndakunda Yosefu muka Potifa yaravuze ati jewe Yosefu naho uri umugore w'umuntu akomeye cyane sinshobora guhemuka. Iyi uri muri jewe ni idasanzwe kandi dufitaniye amasezerano. Haravuga ati sinkora ibyaha. Udasanzwe kwa Potifari Yosefu aranka guhemuka. Umunsi umwe kandi ba Yosefu bama bahura n'ingorane zikomeye nk'iki. Nagiye kuramutsa umugenzi, ninjiye mu nzu yiwe nsanga umugenzi sihari, kandi yari umugenzi cyane. Biramaze igihe nari mfise agakiza, ariho nkikizwa nuzuye amasengesho adasanzwe, agakiza kadasanzwe, ukwizera kudasanzwe. Ninjiye mu iyo nzu ndamubwira ati inshuti yanjye ari he? Abwira ngo yagiye Bujumbura. Icyo gihe nari nkiba iyo ruguru. Ati yagiye Bujumbura ntawe uhari. Nari nicaye ngaho. Oya, ibyo yabimbwiye mu nyuma. Yambariye ngo reka ndamuhamagare, nshinjira ambwiye ngo karibu. Nicara ngaho. Ndamubwira ati inshuti yanjye ari he? Ngo reka ndamuhamagara. Acaja mu cyumba. Nibaza ngo agiye kumubwira azi. Acarazi. Aho kuza ngo yicare acararengana akubita ku muryango ahita rugara n'urufunguza rukura yacara rutwara. Abaratwugaranye turi bangahe? Jewe nawe. Acasubira mu cyumba. Acava mu cyumba ari uko Imana yamuremye. Uwo mudamu ari uko Imana yamuremye. Aravuga ngo narakurondeye, narakwipfuje, naragushatse. Ubu rero umutware wanje sihari, ari Bujumbura. Ntuva ngaha. Ndamuraba, ndiyumvira, ndibaza. Numva umugani w'uraho igifaransa kiraheze. Kirakamye. Ndibaza. Mugaba mu kanya gato. Iyo umuntu ari umuntu adasanzwe, idasanzwe igendera muri we. Bivuga ngo uzohagarara uze wigumire ngaho gusa. Yo numva mpemu w'Imana akubise ijambo muri jewe. Cyane abwira ati burya wari warandondeye ibihe byose ntiwambarira. Ngwego cyane ngo nari naragukeneye gose.
ibihe byose twagumanye umwaka wa mbere imyaka 2 nza ngenda unyifuza ntiwambarira icyo gihe watanguye kunyifuza ryari ngo kera ngo utarazana n'umudamu ati sawa ati jewe nta kibazo ati mugabo tiwe ugaye wabyiyumviye ko neza ngwingo nta kibazo ngo si hari ngo azozejo namubwira ati vuga nivyo mugabo jewe nta ngorane ibyo ari byo byose ntiwabanje kuraba naka bari muri kijya giti cy'umwembe cyari ruhande y'inzu ko ninjiye ariho bari wowe ugacuhindira ku muryango nibabona wugaye inyuma tugasohoka tukava aho hantu ati jewe madamu wanje ndagenda ndabimubarira ndamusaba imbabazi ko byashitse ibyo ari byo byose aranyihangane eske wowe uri siri ko umutware wawe akwihanganira ngwe uri siri ko aza kukwihanganira ngo bari hehe ngo abuvuze ati nagira we ugaye wabaravye nagira wababonye ati wowe ati jembe ahubwo ndumva ko bana ariko baranavuga ahubwo tiwe nabo wumva abayirutse muri chambre abayambaye igitenge abaraje ngo akira ngugururu barabe mba mfashe urufunguzo kechi cyampagarara hanze uzi ko atabahari uzi abantu ko atabahari none sinari hanze erega nari hanze cyangwa nibaza abagabo muri ngaha wewe wumva wari kubigenza gute wewe aho yatuvugana ukuri wewe wumva wari kubigenza gute uza kubarondera batana kurondeye ukabasangiye bari oya wewe wumva wewe wari kubigenza gute wewe wirigura bahenda ngo nta mugore ufise ngo nta mugabo ufise ugumu bahenda ngo sheri ufise oya wewe wari kubigenza gute mugabo nkanje wewe barondera batana kurondeye iyumvira rero jewe bari bafashe ku nguvu wewe ariko cubigenza gute arasohoka amaramaye aja hanze je namubwiye ati ukara ningoga tubipange basi iki ningoga tutuma turaba uwundi mugambi tube nyarutsugurura baradufashe ngeze hanze araza ati cyantangura kuririmba ati mbega urukundo rw'Imana yacu goruharuse nagurika rusukwezi haleluya rusubizuba kandi kuzimu orushigaye gwatumye Yesu aza mw'isi yacu widuhaturo hure mbere nawishangazi gwatumye samwa chandirimba na gace kavuga ngo kando kwikunda yawa ni kwinkunda nabibere narungasi umugarari masihaye haleluya kwamba Ona hibiyaga na hibiyaga
haleluya vyoshikawi ijuru rikabima ivyatsi byose bakabigira amakaramu yaba abisibo bakandika urukundo kwiyayo nibo biheza nivyo kwigwaho wino niyo yoshira. Abasenzi hari ibintu byakomeye elevation mugume mukurikira hari ndakubwira ngo urukundo rw'Imana ruguha amajambo uvuga, urukundo rw'Imana ruragukingira, urukundo rw'Imana ruragutabara, urukundo rw'Imana rurakuvuganira, urukundo rw'Imana rukugira udasanzwe mu gihe kidasanzwe, urukundo rw'Imana reka duce bugufi abifuza kw'Imana yobagirira neza bace bugufi mw'iki gihe kuko Imana iragomba kubagira badasanzwe, ariko kugira ikidasanzwe utegerezwa kuba wizera, utegerezwa kuba umwizigirwa imbere yayo mu buryo budasanzwe, ukihanganira ibintu mu buryo budasanzwe, ukaba unesha mu buryo budasanzwe, ukanesha amageragezwa, ukanesha abagore baguhagurukiye, ukanesha inzoga iri imbere yawe, ukanesha abagenda gusa bagenda biyambitse ubusa, ukabanesha ibyoza byose bigukura mu bwiza bw'Imana, ukabinesha. Ibyo niwabinesha Imana izoca ikugira ikidasanzwe. Mana turagushimiye, uri Imana y'amahoro. Fata umwanya usenge. Mbega wewe nta hantu uri kuranesherezwa, nta hantu uri kuranesherezwa, nta hantu uri kuratsindirwa. Bamwe mwandikiranira mu ijoro y'amasinema y'amafilime apfuye. Eske Imana kwidasanzwe ariko wewe yari yagutoranije kugira ube udasanzwe, ariko uri kuratakaza ibyizigiro kubera poste kanaka, uri kuratakaza ibyizero kubera bose kanaka, uriko uratakaza umugisha, uri kuratakaza favere y'ubwiza bw'Imana kubera amafaranga kanaka, uri kuratakaza kugendana n'Imana kubera vya bindi bakwemerera. Kandi Imana wizeye ntisanzwe. Raba hariya ku kazi, raba amanyanga ugira, raba ingene ukata amakorosi, raba ingene ubesha, raba ibyo urimwo. Imana yaguteguriye ibintu bidasanzwe, ariko wowe uriko wigira uwusanzwe. Samusoni yari umuntu adasanzwe, ariko igihe kimwe yigira uwusanzwe bamunogora amaso. Dawidi yari umuntu adasanzwe, igihe kimwe arasambana acaba umuntu asanzwe. Icyaha kigukura mu bidasanzwe kikakugira uwusanzwe. Icyaha ni kibi bene data, gicyura umuntu mu bihe bidasanzwe, muri posti idasanzwe, kimukura umuntu kikamukura mu bidasanzwe, kikamugira uwusanzwe, kikamugira uw'inyuma, kikamukura imbere, kikamukura hejuru, kikamushira inyuma. Ca bugufi itandukanye n'icyaha. Imana yakugize udasanzwe, ariko wewe uriko wigira usanzwe. Urashobora kumanika ibiganza ugasaba Imana imbabazi. Wewe Mana ndasenga uyu muntu, amajambo yiwe, ishavu ryiwe, ivyiyumviro vyiwe, imigambi yiwe,
intumbero yiwe. Mana ufise umugambi wo kugira umuntu udasanzwe, ariko abadayimoni bariko bamumanura mu bisanzwe. Umuntu asanzwe ntiyemegwa n'ahantu hose, umuntu asanzwe ntakurikiranwa, nta surprise, umuntu asanzwe nta umwitaho, umuntu asanzwe yicara inyuma y'abandi, umuntu asanzwe afungurirwa inyuma y'abandi, umuntu asanzwe ntiyibukwa, umuntu asanzwe arakengerwa, umuntu asanzwe aribagirwa, umuntu asanzwe ntatelefonwa, umuntu asanzwe ntiyibukwa, umuntu asanzwe yibukwa inyuma y'abandi bose, umuntu asanzwe. Ariko umuntu adasanzwe arenganishwa ibihe bigoye, arenganishwa mu bihe bikomeye. Umuntu adasanzwe yo udasanzwe ahindura ibihe. Udasanzwe Mana wari wadugize amasengesho adasanzwe, uduha ijambo ridasanzwe, uduha agakiza kadasanzwe, uduha ibikorwa bidasanzwe, ariko shetani aguma atugira abasanzwe. Waduhaye ibikorwa byawe kugira ngo tubikore mu buryo budasanzwe, ariko abadayimoni batugize abasanzwe. Turara tudasenze, twirirwa tudasenze, turyama tudasenze, dufungura tudasenze, bariko batugira abasanzwe. Abadayimoni batumaze inkomezi, abadayimoni badusubije inyuma, abadayimoni wari watugize abadasanzwe, udutandukanya n'ibintu ibyo ari byo byose. Ariko aba abadayimoni bariko batugira abasanzwe. Yo tabarira ishengero mwami. Abadayimoni babasutse mu itiro, abadayimoni babasutse mu itiro, abadayimoni babasutse mu inyota y'inzoga, abadayimoni babasutse mu inyota y'ubusambanyi, ishavu, kubesha, kutavuga ukuri. Ariko Mana duhindurire ibihe, tubabarire, tugira abadasanzwe bavuga ukuri, bagendane nawe. Urakoze Mana, turagushimiye kuri Imana y'imbabazi, kuri Imana y'ubuntu. Tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu, amen. Ndagomba sengane nawe iminota 5. Deliverance, kubohoka.